Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunze batunze kurikana muri impande zimwe z'isi, ikaze muri kino kiganiro c'amakuru aho tugiye guca hirya no hino ibijanye n'intambara iriko ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Muri no nkuru kino kiganiro kidasanzwe tugiye guca hirya no hino ibiriko biraba muri Ukraine ndetse n'ivyo abantu bari biteze kuva intambara igitangura n'ivyo abantu bokwitega kuri intambara ikibandanya. Kaze rero tugiye guca hirya no hino ido nido ry'intambara ihuza igihugu c'Uburusiya na Ukraine. Ntucikwe n'umunota umwe kuko twagerageje gutorokanya amakuru yo hirya no hino ku bijanye n'ino ntambara ndetse n'uko zifashe n'uko abantu babibona hirya no hino ku isi ndetse n'uko intambara igiye kuba yobandanya canke igiye guhagarara. Rero ntucikwe n'isegonda n'imwe ubona natwe girashika kino kiganiro giheze. Kaze muri ano makuru. Nkuko twari tubabwiye rero turabaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe. Kino kiganiro kidasanzwe rero kigiye gukavaringa ibijanye n'intambara byose ibyo ukwiye kumenya ku ntambara iriko ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Dutangura rero kino kiganiro cacu twabanje kuraba ibinyamakuru byinshi cyane gose, ibinyamakuru nka Daily Email ndetse na Telegram na za BBC, za Al Jazeera ndetse za CNN n'ibindi binyamakuru byose byo kwisi, amakuru bigenda bivuga kuva intambara yo muri kino gihugu ca Ukraine n'Uburusiya yatangura, aho benshi muri bino binyamakuru bagenda bavuga intambara ugutandukanye ndetse ugasanga ugiye urakurikirana neza urasanga n'inkuru imwe yabereye ahantu hamwe bariko bayivuga ugutandukanye. Ibira ariko nta kibikirimo, ariko ibi nta kibikirimo nk'umunyamakuru ko umunyamakuru wese atanga inkuru uko avyumva n'uko bisobanukiwe, n'igihe inkuru iba ari imwe ariko bakayitanga utandukanye bakira kuba batagiye kubiri gusa n'ibiko biravugwa muri no nkuru ngo baje inyuma y'umurongo w'inkuru. Rero ibyo twabonye mu binyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru bimwe bimwe vyagiye bija inyuma y'umurongo, inyuma y'inkuru, mu nkuru zagiye zivugwa kuri no ntambara ugasanga ivyo bagomba kuvuga by'ukuri si zagiye bavuga, kuko twibutse ko natwe turi mu bantu bakurikiranye iyi ntambara kuva ikiba ku munota ku yundi, ku munsi ku yundi, nta munsi n'umwe twigeze dusiba kuba turiko turakurikirana amakuru y'intambara, kuba aho dukurikiranye kuva intambara igitangura ndetse tukaba turi mu wa mbere bamenyesheje ko intambara yagomba kuba n'igihe intambara itari bwabe, ndetse abantu benshi rero bakaba batavyemera ko intambara yagomba kuba. Ariko rero intambara iraba. Ubu rero tukaba tumaze amezi, kino kiganiro turiko turagikora ubu tumaze amezi 3 n'imisi 5 intambara ihuza igihugu c'Uburusiya na Ukraine itanguye. Muco Uburusiya bwise special operation. Special operation rero Uburusiya buvuga ko bwayitanguje mu kugira ngo bukingire imipaka yabwo, aho imipaka yabwo yarigiramiwe, ndetse ngo nabo bise Perezida Vladimir Putin yise ngo banaziri rero bari bagiramiye imipaka. Tubise ko rino jambo abanazi ryakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi, aho igihugu c'Uburusiya cariko kigwana n'abanazi bo mu Budage. Abanazi rero bari abasirikare ba Hitler, kuba atabizi neza bamatubaza ngo banazi niki. Abanazi bari abasirikare ba Hitler, na Hitler ubwiwe akaba ari we yarayoboye abanazi. Rero akaba ari bo Uburusiya iyo buvuze abanazi kandi bukaba bwarabatsinze mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Aha rero nibo Perezida Vladimir Putin yariko aravuga, aho rero yavuga ngo nabo bari bageramiye kino gihugu ciwe, ngo nico iki akaba ari ngo catumye atanguza intambara yise special operation ku gihugu ca Ukraine. Intambara yo special operation ikaba imaze hafi amezi 3 n'imisi 5 nkuko tubibabwiye tugitangura hano makuru. Rero intambara ikaba imaze konona ibintu bitari biki byinshi cyane gose. Muri ntambara abantu benshi bamaze kwasika ubuzima, amazu, ibikorwa remezo byarasambutse. Aba ku ruhande rw'Uburusiya baratakaje byinshi cyane gose, uko baratakaje abasirikare, baratakaje ibikoresho by'intambara, indege, amamodokari, ariko n'ubu rero intambara ikaba ikibandanya. Intambara rero itangura nkuko mwese mwabibonye, igihugu c'Uburusiya catanguye gutera igihugu cyose ca Ukraine muri rusange, maze batera mu ntara nyinshi cyane gose. Inyuma y'igihe c'ukwezi kose intambara iriko iraba mu duce twishi twa Ukraine, maze igisirikare c'Uburusiya kiraritritinga, kirasubira inyuma muco bise ngo igice ca kabiri. Twatanguye kubona abasirikare b'Uburusiya bava mu bice, aho abasirikare b'Uburusiya bari bamaze kugera ku mugwa mukuru Kiev wa Ukraine, ndetse n'igisagara ca kabiri ka Kiev kikaba cari kimaze gufata. Aha rero muri kino gihe c'ukwezi
kwezi kumwe Uburusiya bwamenyesha nibura ko bwaramaze gusambura ibigo 285 by'igisirikare ca Ukraine aho bavuga ko harimo n'ibibuga by'indege ndetse n'amahinguriro yakora ibigwanisho y'igihugu ca Ukraine muri kino gihe cyo kwezi kumwe igisirikare cy'Uburusiya cyari kimaze kumenyesha ko kimaze gusambura ivyo bigo maze igisirikare cy'Uburusiya gitegeka abasirikare babo kongera kugaruka inyuma aho abasirikare b'Uburusiya bahise bagaruka mu gace ka Donbas region agace ka Donbas region rero kacakaba ariko kabaye ikibuga c'intambara na cyane cyane intara ya Mariupol aho mwibuka ko intara ya Mariupol muri iki gihe rero intambara zigitangura n'ubundi aho byaboneka ko kano gace n'ubundi kari target y'Uburusiya aho muri no ntara ya Mariupol n'intambara zigitangura habiri intambara nyinshi cyane gose bise ko mu gihe cyambere nabura amatari y'intara ya Mariupol yabanje arafatwa aja mu Burusiya mu nyuma za kurekurwa atanzwe mu byo bakoze byo ku exchange canke gushanja kuguranya abafungwa maze bura amatari y'intara ya Mariupol yongera kurekurwa aca agenda Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuko atasubiye gutwara ubu rero mu gice cya kabiri igihugu cy'Uburusiya ikaba cyaramaze gufata neza intara ya Mariupol. Mu gice rero cya kabiri igihugu cy'Uburusiya kikaba caragarutse gifata intara ya Mariupol ubu rero tuvuga ano makuru igihugu cy'Uburusiya kikaba kimaze gufata agace kose ka Donbas region agace ka Donbas region rero kakaba kagizwe n'intara zine ubundi kagizwe n'intara ya Crimea n'intara ya Mariupol n'intara ya Luhansk n'intara ya Donetsk Republican izi ntara zose zikaba arizo zigize agace ka Donbas region agace rero kari kamaze mu isi kaboneka ko ari agace niko kariko kagwanirwamwo intambara zikomeye cyane gose aho kano gace kasambuwe n'intambara kose burundu kazosubira kuboko burundu ndetse ugiye muri kano gace ubu uri umunyagihugu yoba yarahagenze imbere yuko ino ntambara iba wovuga ko ushitse mu kuzimu hatakiri muri hahandi waruzi kuko intambara yarahasambuye bikomeye cyane gose amabombe amamisire ibigwanisho by'ubwoko bwose bikaba byarakoze muri kano gace rero ko intambara n'ubundi zabandanije muri kano gace nyene mu mpera y'indwi twarababwiye ko kano gace ka Donbas region kariko karaberamo intambara zikomeye cyane gose none rero niki cyahindutse icyahindutse nuko rero Uburusiya bizaboneka ko bwamaze gufata kano gace kose ka Donbas region Uburusiya rero nabwo bwafashe biboneka ko bwafashe kano gace ka Donbas region naho nyene ntabwo intambara rero yahagarariye ngaha ibyo nivyo tujya tugaruke ko kugira ngo mumenye neza rero ibiko biraba muri no ntambara Uburusiya humaze gusubira inyuma bukaza gutera mu gace ka Donbas region abantu benshi cyane baravuze ko ibinyamakuru byinshi biravuga ko Uburusiya bwatsinzwe n'intambara bwananiwe ko Uburusiya butangiye kwerekana intege nke aho bavuga ko ngo Uburusiya mu ntambara bumazemwo hafi ukwezi kose ngo nta nsinzi nimwe bwo kwerekana ngo ahubwo Uburusiya bwarabuze abasirikare benshi bwarabuze ibikoresho by'intambara byinshi ndetse ibinyamakuru byo muri Amerika ndetse no Burayi kuko byo turabigaruka ko muri ano makuru ibinyamakuru byavuga ko ngo Uburusiya ibigwanisho byabuheranye ndetse ngo Uburusiya butagifise n'abasirikare ndetse bakanavuga ko ngo abasirikare b'Uburusiya batacumvira amategeko bahabwa n'abakomanda ngo batakija kurasa ariko rero ibi ni ntabwo byari biri kuri uko kwari kugerageza kugira propaganda kugira ngo kubera uruhande bari basanzwe bashigikiye rero Uburusiya buragaruka burakora ibitero muri kano gace ka Donbas region aka gace rero kubusi kakaba kamaze kugwa mu Uburusiya rero igitangaje rero inyuma yaho Uburusiya bufatiye kano gace ka Donbas region neza Perezida Vladimir Putin amaze gutangaza amaze gutangaza intsinzi ya kano gace ka Donbas region biragaragara rero neza ko atamigabo n'imigambi y'igisirikare cy'Uburusiya gusubira inyuma canke kugumya kano gace konyene ka Donbas region aho bigaragara ko abasirikare b'Uburusiya bafise amategeko yo kubandanya gutangura ndetse igice coba tuvuye ngo igice cya gatatu c'ibitero bishasha koze ntara uno munsi nyene rero ibitero byongeye gutangura ku ntara
ku ntara ya Kharkiv. Twibutse ko intara ya Kharkiv ariyo ntara ihana urubibe n'umugwa mukuru Kiev. Rero ibitero byongeye gutangura mu ntara ya Kharkiv uno munsi, aho biboneka rero ko nyuma yo gufata agace ka Donbas region ko igihugu c'Uburusiya giye kubandanya n'ibitero mu zindi ntara nta cane ko bagumije kano gace konyene, mu gihe abasirikare ba Ukraine boza baraza gutera kano gace ibyo bagora cyane rwose bukagumya. Rero nibaza ko mu migambi Uburusiya bufise ari ukubandanya batera no mu bindi bisagara kugira ngo bazibirire igisirikare ca Ukraine kure gushikaho igisirikare ca Ukraine kizocika intege canke intambara igahagarikwa n'ibiganiro, kuko uko biri kose uko tubibona mu byo twatorokanye hirya no hino turabona ko intambara ntishobora guhagarara bikozwe n'inkoho. Intambara izohagarara ari igihe Uburusiya na Ukraine boja mu biganiro, kuko uko biboneka ko ntabwo Uburusiya bushobora kuzotsindwa mu intambara butsinzwe na Amerika ndetse n'abashigikiye. Twibutse ko intambara igitangura muribuka umuvuduko w'ibihugu bya Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi mu guha ibigwanisho by'ubwoko bwose ndetse mu kurungika n'abasirikare. Twibutse ko abasirikare benshi baraje ba NATO mu gihugu ca Ukraine kurwana ku ruhande rwa Ukraine, abasirikare b'Uburayi, abasirikare b'Ubwongereza baraje muri ino ntambara, nubwo bataje officiel, aho ibihugu nk'igihugu c'Ubwongereza camenyesheje ko abasirikare baje ari abavolonteri b'abavolonteri, akaba ngo ari bo bizanye ubwabo bataye igisirikare, baratotse mu gisirikare maze baza kurwana. Twibutse n'abanyamerika yaba abavetera abahoze bari mu gisirikare ca kera ca Amerika bavuze ko baje kubwongo nk'abavolonteri baje gufasha igihugu ca Ukraine, nabo bose rero bakaba baraje muri ino ntambara. Rero no kuvuga ngo igihugu c'Uburusiya muri ino ntambara ya Ukraine cariko kigwana n'ibihugu by'Uburayi n'igihugu ca Amerika ni rero ibinyamakuru rero vya Amerika n'ibinyamakuru by'Uburayi byahawe misiyo imwe gusa, misiyo imwe ibinyamakuru by'Uburayi na Amerika byari byahawe, yari misiyo yo kugerageza kuvuga Uburusiya nabi ndetse na Perezida Vladimir Putin, aho n'ubu arivyo bakibandanya, aho kutigera bahirahira ngo bavuge n'umunsi n'umwe ko Uburusiya bwoba buriko buragira intsinzi. Ariko rero ubu nyuma yaho baboneye ko ibyo bariko barakora bitari byo, bidahuye n'ibiriko biraba, kubera n'ibindi binyamakuru bindi byo hirya no hino ku isi bibandanya bidashigikiye Amerika ndetse bidashigikiye n'Uburayi, bibandanya bino bivuga ino nkuru, bibandanya bitoza zino nkuru bikazivuga. Ibinyamakuru bya Amerika ndetse n'ibinyamakuru by'Uburayi byabaye ngombwa navyo ko vyemeraho kuri bigatangura kuvuga ko Uburusiya bwatanguye kubona intsinzi. Inyuma yaho Uburusiya bwerekaniye ko bugenzura intara ya Mariupol ndetse n'ikivuko cose ca Mariupol. Rero bino bihugu bitanguye kuvuga ko Uburusiya bwabonye intsinzi, mugabo rero bukaba busa naho butahitse intsinzi. Bino binyamakuru ubiravye neza ntabwo biyita intsinzi, bifise ko bavyita, ariko bakaba batanguye kwerekana ko Uburusiya bukomeye bufise inguvu. Twibutse ko imigabo n'imigambi ya Amerika muri ino ntambara, Amerika yari yiyemeje ko izoshigikira Ukraine maze ngo isambure igisirikare c'Uburusiya, ngo maze igisirikare c'Uburusiya gisigare ari igisirikare kitagira inguvu na nkeya kuri iyi si, maze ngo igisirikare c'Uburusiya canke n'igihugu c'Uburusiya muri rusange ngo gitembagare gihenuke gikene. Aho rero ngo igihugu c'Uburusiya yavuze mu majambo Perezida Vladimir Putin yavuze nako amajambo Perezida wa Amerika Joe Biden yari yamenyesheje intambara gitangura, yaramenyesheje ngo igisirikare c'Uburusiya kizosigara hari ico gisirikare c'intege nke ca nyuma muri kwisi yose, ndetse ngo n'igihugu c'Uburusiya ngo kizosigara ari igihugu c'intege nke kitagifise ijambo muri communauté internationale. Ibi rero yari yabivuze bitwaje ibihano bari byose bakaba babishikiriza nyuma yo gufatira ibihano ibyo bise ibihano bidasanzwe bari bamaze gufatira igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya twibutse ko gushika uno munsi nico gihugu conyene ca mbere kuri iyi si y'abazima kimaze gufatirwa ibihano byinshi cyane gose, ibihano birenga ibihano hafi amajana 200 mu byo mu ngero zitandukanye, yaba iz'ubutunzi, yaba izitumatumana kw'amakuru, yaba izo amudandazo, yaba izo nyitse ibihano by'ubwoko bwose bishika hafi amajana 200. Ariko rero icyatangaje isi n'amakungu muri rusangi, ibihano byose bafatiye igihugu c'Uburusiya bikaba biboneka ko atani impinduka n'imwe
byagize kuri kino gihugu, aho igihugu c'Uburusiya amafaranga yacu abandanya atera agaciro, ndetse igihugu c'Uburusiya kikaba ubutunzi bwaco buriko buratera buduga co kimwe n'ibihugu byose bisanzwe ubutunzi bwabyo biduga, ya bihugu by'Uburayi, ya bihugu n'igihugu c'Amerika. Ubu rero biboneka ko ibihano bafatiye Uburusiya by'ukuri atanakimwe babwiza. Tubivuze ko mu bihano bafatiye Uburusiya bafatiye igihugu c'Uburusiya amafaranga menshi cyane rwose igihugu c'Uburusiya cyari gitunze mu mabanki ya Amerika ndetse no mu mabanki yo mu Burayi, hafi amatiriyoni y'amafaranga y'Abarusiya akaba yarafatiwe mu mabanki y'Abanyamerika. Tubitse ko muri Amerika honyine hafatiwe hafi tiriyoni y'amadolari y'Abanyamerika. Amafaranga yose akaba yari ay'igihugu c'Uburusiya, akaba yarafashwe rero ibi, ariko bikaba byabonetse ko aya mafaranga nubwo yafashwe atanakimwe higeze agira ku gihugu c'Uburusiya. Ibi rero ku basanzwe tugeze ngaha, namwe murafise ico bivuga ko tugeze ngaha abasanzwe badashigikiye igihugu c'Uburusiya canke bashigikiye bino bihugu vy'uburengazuba bw'isi, aha bashobora kwibaza ko bino turiko turavuga ngo ari ugushaka gushigikira igihugu c'Uburusiya. Namba ntabwo ziko turashaka gushigikira igihugu c'Uburusiya, ahubwo turiko tubereka ukuri kw'ibintu uko bimeze. Uko rero uko bigaragara nuko ibintu uko bari bavyiteze Abanyamerika n'Uburayi bitakunze, kuko bari bazi ko mu minsi mikeya kubera ibigwanisho n'abasirikare babo igihugu c'Uburusiya kizoba catsitse intege, ndetse igihugu c'Uburusiya babona ari nkaho kigiye gusaba imbabazi, ndetse ngo gisabe imbabazi kive muri iyi ntambara. Ariko rero siko bimeze nta na gatoya. Uburusiya ahubwo ikiboneka nuko ibyo gusaba imbabazi canke gushira ibigwanisho hasi biri kure cane gose nk'imvura igwa muci. Ibi rero bikaba biboneka ko ahubwo Uburusiya bwiteguye cyane rwose bikomeye, ndetse ku ntambara, ndetse n'intambara yoshaka guhuza Uburayi bwose, ndetse naho yoba ari intambara ihuza igihugu c'Uburusiya na Amerika. Igihugu c'Uburusiya ributsa ahubwo ko igihugu c'Uburusiya camenyesheje ko giye gukomeza igisirikare caco, ndetse kaba camenyesheje ko mu mwaka uza igisirikare c'Uburusiya kizohabwa amato mashasha y'intambara ashika kuri 22, ndetse twarabamenyesheje ko igisirikare c'Uburusiya kandi gifise umugambi wo kubaka amakambi 12 y'igisirikare mashasha. Tubitse ko ku munsi w'ejo mu nama nshingamateka y'Uburusiya yitwa Duma batoye itegeko rikuraho imyaka yari isanzwe ihari y'umuntu kuja mu gisirikare. Tubitse ko hari imyaka yari yemewe hari kuva ku 20. Ubu rero kuva ku myaka 18 bashaka kwinjira mu gisirikare yari yemewe nayo kutarenza, kandi kuba mu gisirikare y'imyaka 56. Iyo nayo ikaba yarongerejwe ko ku munsi w'ejo mu iryo tegeko ikaba ishobora kurenga imyaka 56 umuntu akiri mu gisirikare c'Uburusiya. Ibi byose rero n'amastrategie yuko igihugu c'Uburusiya kigomba kubaka igisirikare gikomeye. Ikaba rero mu manama Perezida Vladimir Putin yagize kuri uno munsi yagiranye n'abaserukira abandi mu by'umutekano. Perezida Vladimir Putin amenyesheje ko iby'ibihano Amerika n'Uburayi bafatiye igihugu c'Uburusiya ngo nta ngaruka mbi byagize ko, ndetse aho yamenyesheje ko mu masosiyete ngo menshi yo mu Burayi akaba ngo yasabye kuva mu gihugu c'Uburusiya. Akaba yavuze ngo ahubwo rero ngo dushime Imana ngo kubona aya masosiyete ariko aragenda, gusanga ngo ari amahirwe yacu kugira ngo twubake amasosiyete akomeye cyane rwose ngo kurusha amasosiyete yo muri Amerika yari asanzwe ari ngaha atwara amafaranga yacu. Rero ngo Abarusiya ngo turashoboye, ngo nta kimwe tudashoboye gukora, ngo nta na kimwe bashobora kuba bokora ngaho iwacu natwe tukikorera. Ahubwo rero abanyamitahe mushimire Imana ko mugiye kuronka aho muja ngo mufise amahiganwa make atawe umuhiganwa, ngo bahora muhiganwa rero bagiye iwabo, ngo kuko ivyo bakorera muri kino gihugu cacu n'ubundi babigurisha hano rero iwacu. Ngo ni amahirwe menshi cyane ku gihugu c'Uburusiya. Tubitse ko yashizeho Perezida Vladimir Putin amategeko yorohereza abadandaza, ndetse akaba ku munsi w'ejo nyene yaramenyesheje ko abantu bagizwe ko ingaruka n'irihindagurika ry'ibihe, ndetse ngo n'inzara ni ihanze isi ko bagiye guhabwa amahera y'imfashanyo canke inshumbusho kugira ngo ubuzima bubandanye buba neza. Bamubajije ku kibazo c'inzara ihanze isi, yavuze ngo Uburusiya nta kibazo bufise ku kibazo c'inzara, aho yavuze ngo mu gihe cahera ngo twahora tuza gusumira hanze tukagura tukimporta ibintu vyinshi, ngo ariko rero kino gihe siko bimeze, ngo natwe turagurisha
ngo rero ngo ikibazo c'inzara ngo nta kibazo c'inzara igihugu c'Uburusiya gifise ngo muri rusange abajijwe ngo none ko igihugu c'Uburusiya kidasanzwe cimbura rwose kurusha ibihugu by'Ubushinwa na Amerika yavuze ngo rero turabizi ko tutimbura cyane rwose kurusha abanyamerika ndetse ngo tutimbura no kurusha abashinwa ariko rero igitandukanye natwe ngo nuko twebwe ibyo twimbura dukoresha bike ugereranije n'ibyo bakoresha ngo baravyimbura byinshi cyane rwose ngo ariko bagakoresha byinshi cyane kuturusha nicyo gituma ubu bariko babirondera bakabibura ngo ariko twebwe ubu ntabwo dushobora kurondera ibifungurwa tubibure ngo n'ubu ngo bokuraho ibihano ngo twoca dushobora ngo bakuraho ibihano badufatiye ngo twoca dusubira kugurisha gushora ku masoko mpuzamakungu aho twashobora dushorera ibifungurwa bamubajije ku kibazo cyo kuba yo kugurura ikiyaga kirabura Black Sea ndetse n'ikivuko cya Mariupol ngo kugira ngo abashaka kurangura ingano muri Ukraine bazirangure ngo n'ibindi bifungurwa biva muri Ukraine aho yavuze bamwaje ngo inzara iri kwiraba kubera baramubwiye ko inzara iri kwiraba kubera ikivuko ca Mariupol kitariko kirakora ndetse n'amabato ava muri Ukraine atariko aragenda ndetse ngo n'ikiyaga kirabura Black Sea cugaye rero Perezida Vladimir Putin yavuze ngo turabizi cyane rwose kwibi ngo dukwiye kubikora kugira ngo dufashe ngo mu kibazo c'inzara kigomba gutera isi ariko rero ngo mwibuke ko atari twebwe ngo nuko ibihugu by'uburengero bw'isi bitunga gatoke twebwe ngo ntabwo ari twebwe dufise ikibazo kuri ino nzara iriko ihanze isi ngo kubera twebwe igihe cyose twabwiye dusemera ko amato yacu yafatiwe ibihano igihe atazoba yakuriweho ibihano ko ibyo kugurura kino kiyaga bidashoboka ngo rero nubwo buri kijuju ngo ntibukwemera ko amato yawe afatirwa ibihano maze ngo bace bazana amato yo mu Burayi atangure gusomba ibintu mu karere kacu ngo twebwe amato yacu yugaranywe ngo ndetse n'andi yarafashwe ngo rero ngo ubwo bari ubujuju bukomeye cyane rwose ngo turabizi ngo niba bashaka ko ngo ibyo kubandanya ngo dutanga imfungurwa ku isi bibandanya ngo nibo bacishe ngo banze rero bakoreho ibihano ku mato yacu ngo maze tubone kugurura ikiyaga kirabura ndetse ngo tugurure n'ikivuko ca Mariupol twibutse rero ko mu kiyaga kirabura muri Black Sea amato menshi cyane rwose y'Uburusiya aguma abonekana muri kino kiyaga twibutse ko hari ubwato bumwe gusa bw'Uburusiya bwigeze guterwa ko za misile nk'uko bivugwa ariko ikibi bikaba Uburusiya butabyemeje ubwato buratokombera ariko rero ntabwo igihugu cy'Uburusiya cyari gifise ubwato bumwe igihugu cy'Uburusiya gifise amato arenga 100 y'intambara aya mato rero menshi ubu akaba ari mu kiyaga kirabura ndetse no mu kivuko ca Mariupol akaba ari kino kiyaga cugaye kidashobora kurengana ndetse n'ikivuko ca Mariupol kikaba kitarengana gushika igihe Uburusiya buzokugururira ibi ni bimwe rero mu cegeranyo kiriko biraba muri ino ntambara ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ibihugu rero by'Uburayi byaritoye bija hamwe bikwiragiza bitanga ibigwanisho byinshi cyane rwose ndetse ibigwanisho byo mu bwoko bukomeye ndetse bitanga n'abasirikare ku gihugu ca Ukraine aho bari bazi neza ko bano basirikare bagiyeyo bazorasa igisirikare c'Uburusiya kigata kigahunga ariko rero uko byagenze hagati n'inguvu zose bashizemo abanyamerika barungika misile barungika burende barungika ibigwanisho bitandukanye Uburayi Ubwongereza ubu rero biboneka ko akariro kabaye gake cyane rwose kuko babona ko ibintu bigwanisho n'ubundi rwabirungitseyo ataco bisa nuko biriko birakora kuko akarere ka Donbas region gafashwe kose barorera babona ibi rero bikaba bisa nuko nabo bariko baraferinga mu migambi yabo bari bihaye kugira ngo yo kuwekininga canke guca intege igisirikare c'Uburusiya aho biboneka rero ko igisirikare c'Uburusiya gikomeye ndetse bavuga ngo abashakashatsi ibinyamakuru byinshi bivuga ko igisirikare c'Uburusiya biboneka ko kiriko kirakomera cyane ndetse ngo igisirikare c'Uburusiya uretse nuko kiriko kiratsinda zino ntambara ngo kiriko kirakosora n'amakosa cagiye kirakora mu ntambara zatanguye ngo rero igisirikare c'Uburusiya kikaba kimeze neza cyane kurusha uko catanguye ona cyane isuka ikarihirizwa ikarishwa mu irima bikaboneka rero ngo ko igisirikare c'Uburusiya kiriko kiragerageza kureka amakosa carakoze ku gice ca mbere
Tukibandanya rero n'ibi by'ibihugu by'Uburayi n'ibihugu vya Amerika gutanga ibigwanisho, twibutse ko ubu rero uko biboneka nuko bino bihugu bisa n'ibitumvikana kumwe ku bigwanisho vyabandanya bitangwa ku gihugu ca Ukraine, ndetse akaba arivyo biriko biratuma abasirikare ba Ukraine bariko baratsindwa ku rugamba. Twibutse ko nubwo bariko baronka ibigwanisho ariko ntibakibironka nkuko babironka, kandi igihugu c'Uburusiya kikaba cagiye kiratagetinga ahabitswe bino bikoresho vy'igisirikare henshi bikaba vyagiye biraturirwa, ese twibutse ko hano ubwato buheruka guturirwa bwari buzanye ibigwanisho. Ibi vyose rero bikaba ari uruhombo runiniya cane rwose ku basanzwe bashigikiye igihugu ca Ukraine, ndetse ibigwanisho bimwe bikaba vyagiye bifatwa bitwarwa n'abasirikare b'Uburusiya, ndetse bakaba bakagaruka bakabikoresha mu intambara. Twibutse ariko ko n'igihugu c'Uburusiya naco kimaze gutakaza vyinshi cane rwose muri ntambara, kimaze gutakaza abasirikare benshi ndetse n'amamodokari menshi y'intambara. Ariko rero igihugu c'Uburusiya kikaba kiboneka ko kitagiye guhagarara ino ntambara. Rero ubiravye nuko muri ino ntambara igihugu c'Uburusiya gihanganye na Amerika, igahangana n'Uburayi muri rusange. Rero hamwe abasesanguzi bavuga ati hamwe igihugu c'Uburusiya cotsinda ino ntambara, vyoba bigaragaye ko igihugu c'Uburusiya arico gihugu kidashobora kuvogwega co nyene mu vy'intambara, aho ngo Amerika izohita iyumvira ku bijanye n'amategeko yayo mu karere Uburusiya busanzwe buherereyemo, ndetse Uburusiya bukaba buzoca bugira ijambo rikomeye cane kurusha uko bwari bumeze, aho gucika intege nk'uko ngo abanyamerika bari bavyifuza ko igisirikare c'Uburusiya cocika intege. Ariko rero Perezida Vladimir Putin akaba yiyemeje ko agiye gukomeza igisirikare, ndetse agiye gukomeza yaba n'ivy'ubutunzi mu gihugu c'Uburusiya, kugira ngo yereke amakungu ko igihugu c'Uburusiya cifashe. Uno musi akaba yamenyesheje ngo ibihugu vy'uburengerazuba ngo vyagerageje gusohora muri systeme mpuzamakungu igihugu c'Uburusiya, ariko akaba yamenyesheje ko igihugu c'Uburusiya ata n'umwe ashobora kugisohora muri systeme mpuzamakungu, na cane cane ko Uburusiya bwagize uruhara runini mu kubaka iyi systeme mpuzamakungu. Havuga ko rero bitoroshe, bidashoboka ngo vyoshoboka mu gihe Abarusiya ubwabo nyene aribo bashatse kwivanamwo, ariko ngo nta muntu n'umwe ashobora kubigiza hanze y'umugabane, ngo hanze ya communauté internationale, ngo na cane cane ko Uburusiya nabwo buri mu bayubatse. Ibi rero ibihugu vy'uburengazuba birihenda. Avugana kuri telefone nyene uno musi n'umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano, nawe nyene aho yamusaba ko yogerageza ivyo ashoboye vyose ngo arekure imfungurwa zibandanye zigenda aho zagomba kuja, aho umushikiranganje wa mbere wa Butaliyano yamumenyesheje ko abantu benshi cane gose bagiramiwe n'inzara kw'isi kubera kubura ingano ziva mu Burusiya ndetse n'ingano zava muri Ukraine. Perezida Putin n'ubundi yamwishuye ngo navugane n'abandi bategetsi bo mu Burayi, maze ngo kuriho ibihano igihugu c'Uburusiya, maze rero igihugu c'Uburusiya kibone kurekura bino bifungurwa ngo bigende bikwiragire kw'isi. Ngo ahandi ho vyaguma biri uko, ngo ntabwo abo kuta kw'ishavu canke guta kw'imfane ari igihugu c'Uburusiya, ngo ahubwo abo guta kw'imfane n'igihugu ca Amerika ndetse n'igihugu c'Uburayi. Twibutse rero ko mu Burayi hose ubu ibiciro vy'ibintu vyarazimvye, ibiciro vyaraduze cane gose, vyaragiye hejuru. Inyuma yaho intambara itanguriye, ndetse no muri Amerika ibiciro bikaba vyaraduze. Ibihugu rero bikaba n'amareta bitanguye kwiyumvira gusahiriza abanyagihugu mu kugabanya amakori, ndetse no mu kongereza ku bifungurwa nkenerwa amafaranga ku banyagihugu, kugira ngo abanyagihugu babandanye babigura amahera makeya. Rero bikaba biriko biratuma isi ihomba cane gose, aho amasosiyete mpuzamakungu menshi cane gose akomeye yatakaje amahera menshi kuva intambara atanguye. Tubutse ko Amerika muri trading system yayo imaze gutakaza amabiliyoni indwi yose kuva intambara amatiliyoni indwi kuva intambara yatangura. Urumutse ko ayera amahera menshi cane gose, ndetse mu myaka hafi 25 Amerika, ubutunzi bwa Amerika bukaba butari bwakoroke kuri kigero nk'iki cose. Ariko rero abanyamerika ntibashaka kwemeza ko ubutunzi bwabo buriko burakoroka, ahubwo baguma bemeza ko ibintu bimeze nabi, kuko vyoba bibonetse
nk'agasuzuguro canke ikintu giteye isoni ku gihugu ca Amerika mu gihe igihugu ca Amerika vyogaragara ko kiriko kirakena kubera iyi ntambara ariko Uburusiya nabwo buriko butera buja imbere kandi aribwo buri mu ntambara yeruye abanyamerika bobo ari ukuyijamwo ariko biteruye kugira bayigiyemwo biteruye ari kugira gusa bashigikire igihugu ca Ukraine. Turabandanya rero nyene nk'uko twari tubabwiye ibinyamakuru rero vyo muri Amerika n'ibinyamakuru vyo mu Burayi vyahawe itegeko canke ngira ngo amafaranga ntawo vyemeza ko bahawe amafaranga ariko ni nkaho ivyo bariko barakorera ko kuba ari kugira ngo gusa bashigikire igihugu vya Amerika ndetse reka tugarukirize rero hano amakuru ngaha twibutsa kugira komantere ubwira ico bivuze ko kuko uko biboneka ko intambara nabwo igiye guhagarara vuba ariko ikigaragara kiboneka hano ku intambara nuko igihugu ca Ukraine gisa n'icahenzwe n'ibihugu vyo Burayi aho ibihugu vyo Burayi vyari vyijeje ko mu gihe gitoya cane gose bazamaze guca intege Perezida Putin ndetse n'igisirikare ciwe maze igisirikare cyo kigasubira inyuma ariko rero ikiri ngaha kiboneka nuko igihugu ca Ukraine gishobora kongera gutegwa cose muri rusange inyuma ya kano gace ka Donbas bamaze kuvamwo Abarusiya bakaba batanga gutera uno munsi ka Kiev rero bikaboneka ko ibitero bigiye kubandanya kandi cyabonetse inyuma ku munsi wa gatatu heze twarababwiye ko imirongo y'amaburende menshi cyane gose yinjiye kandi ku butaka bwa Ukraine y'amaburende akaba yavuye muri Amerika dubitse ko abasanzwe bakora ibigwanisho mu gihugu ca Amerika bari nako muratunga abasanzwe bakora ibigwanisho mu gihugu c'Uburusiya bariko barakora ijoro n'umurango bakora ibindi bigwanisho ndetse n'indege za gisirikare tubibutse ko gisirikare c'Uburusiya kimaze gutakaza indege nyinshi n'ibigwanisho byinshi ariko ibire bikaba biboneka bitaciye intege igihugu c'Uburusiya na cyane cyane ko igihugu c'Uburusiya gifise ibigwanisho byinshi cyane gose rero ivy'uburengerazuba bwari bwibaza ko bugiye guca intege burundu igisirikare c'Uburusiya ibiro vyo bakaba basa naho baravyibagira kuko uko biboneka n'ubushakashatsi bwacu twakoze ku bw'isirikare c'Uburusiya igisirikare c'Uburusiya ntigishobora gucibwa intege n'ibitero by'abanyamerika ngira ngo tugiye mu ntambara ya gatatu y'isi yose nayo nyene atawuzi uwo yitsinda kandi nayo nyene ishobora kuba n'ivyo abandanya gutya ariko rero Amerika n'Uburayi umugambi wabo wo guca intege igisirikare c'Uburusiya ukaboneka ko wamaze kunanirwa ndetse ubu batanga kwiyumvira ivyo bokora ariko rero bakaba batabona ivyo gukora kuko ivyo bigwanisho bagiye baha igihugu ca Ukraine ibiza byaramaze kunanirwa biza ataco biriko birakora muri rusange uko igisirikare ca Ukraine kiriko kiratsindwa ndetse tubetse ko atari igisirikare ca Ukraine gusa igisirikare ca Ukraine kiri kumwe n'abasirikare b'abanyamerika abasirikare b'abongereza n'Abudage n'abahandi mu bihugu byose bigize NATO bakaba bariko barafasha kino gisirikare ca Ukraine ariko rero igisirikare ca Ukraine kikaba ataho kiriko gitera intambwe tubetse ko mu basirikare bashika 2800 bafashwe muri Azovstal Steel Nuclear Power Plant bakajanwa gufungirwa mu Burusiya ngo hoba harimo abanyamerika ndetse n'abongereza bari muri bano basirikare nk'uko amakuru yigenga ava mu Burusiya bivuga ko rero base kwemera ku mugaragaro ko barungitswe na bino bihugu ariko bemera ko bagiyeyo hari abacangero ariko rero benshi bakaba bari barungitswe na bino bihugu mwakoze rero abadukurikiranye muri kino kiganiro mugico kivuze ko niba koko ibihugu by'Uburayi imigabo n'imigambi byari bifise ku gihugu c'Ubushinwa nako imigabo n'imigambi byari bifise ku gihugu c'Uburusiya iyo bahaye ico yashitseko canke baraferinze byaraniranye ivyo bari biteguye ariko twebwe aho duhagaze tubona ko ibihugu by'Uburayi byarananiwe n'intambara kuko umuvuduko wabishizemo ndetse aho wumva ngo Uburayi bwatanze ibigwanisho bingana gutya Amerika yatanze ibigwanisho bingana gutya hariya Ubuyapani bwatanze ibigwanisho bingana gutya ntabwo Uburusiya biboneka bwaba bukiriho kugeranije n'ibigwanisho byagiye bitangwa ariko rero twibutse ko Uburusiya buriho kandi bugikomeye ndetse bitanateze no kunyiganyiga vuba kubera intambara ya Ukraine ndetse bikaboneka ko abasirikare b'Uburusiya ubu ariho bazananye amakari kurusha uko byari biri ubwa mbere mwakoze rero mwese ababikurikiranye mbwire ico mbuze muri commentaire mushikare kwa natwe aho tuzatubatohoreza amakuru ariko aravugwa hirya no hino ku isi mwakoze mugira amaho Imana ishikare kubazigama